Tuze manager kenshi bumva abantu mbagwa gumuntu ari akona kuvuga ngo baba ndafise tuze manager kenshi ku bantu maze gutera imbere baratora umuntu azara abaserukira abarondera amasoko barondera ingene ibikorwa byoshika kure so kuvuga akaba ari bamuhemba ibijya bikorwa akora birazana amahera bikaca bituma himwe n'umusana akabyungukiramo so kuvuga rero ari kubusora inoti nka manager ahubwo ni kugerageza kuduza ibikorwa cyangwa kubishikanaho bitari bisanzwe bishika hama bigakuvye bashaka MT araraba abafana bifuza iki baramusavye ni kado nakaganuke ahaye abanywanyi biwe baguye musaba brother ntusubira gukora na Satbi nyo turakene ikindi gikorwa na Satbi ni bakorana na MT kubuntu ico cyo cukuye mu mutwe kuko ni business. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho umumwe wese aherereye nkuko mibona imbere ya kamera muri kumwe na Adronis Promoter wa musore wanyu wa musore akora ibishoka byose kugira ngo umuziki ndundi ubandanye ugira indi shusho. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi hoho atuzaniye iki? Uyu munsi turi kumwe n'umwe novuga ngo umumanager wa MT number 1. Ushobora kwibaza ati mbega uwo mumanager wa MT number 1 ninde yitwa gute? Hinge tumuzane kwanza abanza baramutse yongere yidondore n'izina giwiwe. Turakuramukije. Ndakuramukije nawe brother. Umeze neza? Meze neza cyane Rasta. Ya turagusavye uramutse abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba MT number 1 wongera ubibwira n'izina. Mbo kwa bakunzi ba Ndaha TV ndabaramukije sizi tuvuga amahoro nituvuge ngo wese aho yaraye canke yaramutse ndabaramukije amahoro n'abakunzi ba MT number 1 ba Wiz Nation. Imana ikomeze bahizagira izina ni ngenda kumana. Nibaza ko ari ivyo nasabye. Ngenda kumana cyonyene. Sorry. Ngenda kumana barigabo mbasha. Ngenda kumana barigabo mbasha nta preno ni no gusa. Uyu n'umurundi yuzuye. Turashaka kumenya mbega kuva ryari uri manager wa MT number 1. Ushaka kumenya ivyo canke ushaka kumenya igitumana na mubaye. Mo hari ibintu bita undercover. Ubu canke undercarpet. Umuntu akaba ari ikintu bitaraba official. Ukashumenga ntibiriho nyene muga vyarabaye sino hava mpesiza ngo ni ikigiye canke ni ikigiye gusaraciye uti muri 2020 kuva nko muri 2020 gusa sinibuka amezi braz. Mbega kuki washimye kuba manager wa MT number 1 kandi mu Burundi dufise abaririmbyi benshi bagiye batandukanye? Jesi sinitoye bo hari gihe umuntu agukurikira canke mukabana mu buzima mwamuri akabona itushoboye hanyuma akacavuga ati kubera iki wewe utongira ibi mu gihe ntoba ni ngaha ukankurikiranira sinashimye naratowe hama nanje ndavuga ni ko amaye responsibility bisaba ko ndayikorera ko ndabiha agaciro nkuko bamaye agaciro. Bamwe mu bakunzi b'umuziki ndundi barakunda kwitiranya ibintu vya manager ni kimbega manager umuririmbyi abajejwe iki? Bo uravye mu Burundi tuze manager kenshi bumva abantu mbagwa umuntu ari akona kuvuga ngo baba sinzi nkavyita nasohora inoti gose atange. Yes mugabo ufise ikintu ukabubona ko hari umuntu ashobora kubishikana kure bivanye na strategy ya ashobora gukubataho ivyo bintu ku buryo yo kuvana nko kuri rimwe gushikana kuri kabiri canke gatatu canke kane uramu ico gikorwa kandi deja tuvuze manager kenshi ku bantu maze gutera imbere ngana twarateye imbere ntitwavuga ko twasubinyuma aho twari turi cyo turi baratora umuntu azara abaserukira abarondera amasoko barondera ingene ibikorwa byoshika kure so kuvuga akaba ari bamuhemba ibijya bikorwa akora birazana amahera bikaca bituma himwe n'umusana akabyungukiramo so kuvuga rero ari kubusora inoti nka manager ahubwo ni kugerageza kuduza ibikorwa cyangwa kubishikanaho bitari bisanzwe bishika hama bigakura yani ni gukuza muri rusangi impano y'umuntu kuvyiyumviro no mu bikorwa bishikana aho bitari bisanzwe bishika. Ya duraherutse kubona indirimbo ya MT number 1 ari kumwe n'umuririmbyi Satbi yise One Day. Nibaza ko ari indirimbo yo biri muri EP nshasha MT number 1 agiye gusohora. Twavuye duhindura brother nikiri EP ni album. Ni album. Ya harimo indirimbo iraciye iminsi ya kuri 7 ujya kwitariki 10 sinzi nk'abantu bari yankupe. Naje bumvise ko ari
oya ava Saint Valentin masaya vendeze n'indirimbo asohoka iza surprise kubera ko abantu baguma bayisaba ko twari twemeye mu bagakwiza 42 ibihumbi tushatubaye surprise indirimbo mwasabye na Sadwimbo kubera ko dokorera abafana MTN mbona korera abafana niba bashaka guha ibintu yavuze ati reka ndabahereze ko tubahe no ku munsi mukuru wabakundana baba feeling y'akantu nyine bumvishanye ko bazogira iki umunsi umwe imbere y'abavyeyi Adonis azocazana wa wundi ntavuze asherekana nyine bamikana impeta ya mukiraho muravuze yuko yari surprise kugira ngo babakunzi biwe bagume muri ya mood nyene ariko amakuru dufise avuga yuko indirimbo ubwa MT number 1 yasohotse atavyazi ariko aca yihutira kuyishira kuri YouTube kugira ngo ntihagira abandi bantu bayitora ngo bayishire kuri YouTube mbega hoho ayo makuru yavuga kwiki yasohokanye he hatavyazi ayo makuru yo bavuze ko indirimbo yasohokanye he hanyuma mutacayishira kuri YouTube ariko indirimbo yashize kuri YouTube hari ahantu yamaze gusohoka sinzi twiyabana nawe tuzashobora guha tumenyesha ni uze kumbaza inyuma y'ikiganiro ndaza kwakubwira MT number 1 numwe mu baririmbyi benshi bakunda kuvuga ati ba Chancho Amis bande na bande baragiye ariko baradusigiye imbuto ku buryo bavuga yuko MT number 1 ari umwe mu baririmbyi nobwa baririmba Kirundi gitahuritse apana vya bindi ngo vyandagukunda ngo nzogirante akuririmbira Kirundi ukumva yuko vraiment no murundi akwija amakondisho mbega niyihe strategy akoresha nibaza uri manager wiwe ivyonye ububizi niyihe strategy akoresha kugira ngo aririmba Kirundi kimwe gitoso bon kuvuga ibintu byose birafisiyo vyaje biva kugira tuje mu bintu hari abantu babarabitanguye mu Burundi harabaye abantu barimba Kirundi nk'abarundi rero bivaye n'isi tugezemo canke n'igihe tugezemo turashobora kuvuga ati kugira twerekane ico turi koko twereke n'abandi ko turabantu dufise ico twari dufise apana ko tugoma tugendera mu vy'abandi reka dukubita Kirundi kijya nka kijya mvise mu Nyambo hariyo n'indi ndirimbo igiye kuza nshasha yitwa Nyampinga ni Kirundi cuzuye rero ni bimwe byo kwiyumvira ukavuga uti kubera ko ari abantu badutanguriye kandi bakaba bari bafise ibi kandi byarakundwa kubera ikintu bigarukanira abantu Deja hariho abantu usanga iyi muziki zinjana zigezweho izi ritme canke ingene bikubita batanabikunda bashaka gusubira muri vya bihe kubera ariko hari abakuze bumva zijya ndirimbo baba bashaka gusubira mu ijya muntu wo kusubira kwiyumva kujyanye no kuva ko MT no gukoresha ubwenge brada kugira nimba ari business urimo urabingene yotera imbere ashaka guha bose babandi bandakunda ibintu vya bimwe byo mabwate na hari ashobora gufiringa ho kantu bitariko biramumena amatwi kubera ko umenga abantu bakunda ibintu bamena amatwi umve ko basaze gusa ntibiyiteho nibiriko biravugwamwo bo barimba ibintu sinzi ko ari ico gihe tugezemwo ni sawa nawe arashobora kubirimba kubera ari ababikunda ico Kirundi kiva kwerekana identité canka karanga k'abarundi nk'abarundi MT number 1 aba mu gihugu ca Amerika numwe mu baririmbyi mu mwaka hadashobora kubura umunsi umwe incuri imwe ava muri Amerika za mu Burundi canke incuro zibiri mu gihe tuzi yuko dufise abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bayoya n'abandi hashobora guhera imyaka n'iyindi bataje mu Burundi mbega nikiye kintu gituma MT number 1 hashobora guhera umwaka ngo areke kuza mu gihugu ciwe brada hari ibintu mu buzima biba biri private ntashobora no kuvugira nga canke n'abadashobora kuvuga no kuvuga mutaje mu Burundi arafise ibindi bintu asanzwe akora inyuma y'umuziki kandi deja ni muhira hari umuryango sinzi bashobora kuba bataza kubera ko batavyumva mu cyahe ngiye bapanze kitarashika cyane bagashobora kuba bataza kwiruka ntawe bizi ni kimwe muri ivyo rero mutikuza azaje mu bintu vyiwe biri byo mu buzima bwiwe buri privé akandi akazaje kubera bashyize mu gihugu ahavuga ati nteze imbere n'abandi b'abarundi bivaye n'intambwe maze gushikako nk'abari n'abarundi ndabaha ibintu mu Burundi hanyuma ntwari ishusho ry'Uburundi mu makungu babona icari cyo Burundi neza mwishusho canke mu bana beza abigeme beza isi yaho yani natire yaho ingene imeze kwitandukanye na hariya ni ya biri mu guhayanisha igihugu ibindi navyo kuza ni ivyo nyine umuntu adashobora kuvuga bitajanye n'akazi turi kuno munsi ya MT number 1 kuki asubiriye kongera
gukorana korabo na Sadbi mu gihe tuzi yuko mu gihugu cy'u Burundi hari abaririmbyi benshi bashoboye ariko akagaruka gukorana na Sadbi korabo ngo bakorane korabo ni ihe strategy canke nakahe kantu mwabonye katumye musubira gushima gukorana na Sadbi? Amaze kubona cyane cyane ibihuye n'ivyo bashaka. MT araraba abafana bifuza iki, baramusavye ni kado nakaganuke ahaye abanywanyi biwe baguye musaba branda ntusubira gukorana na Sadbi nyokozo turakene ikindi gikorwa na Sadbi. Sorry, yashatse rero abashiriye mu ngiro abaho yako kaganuke bamusavye nico gituma ugiye kuraba no munsi ama commentaire n'ingifyo sinzi niko mwana bavuga kubera barishimiye ka kaganuke yabahaye mbo mu gihugu cy'urundi ari abasani benshi canke abarimvyi benshi babizi kandi cyane. Mugabo rero ibintu byose biragira plan. MT nimba yakora ina Sadbi no kwishura ivyo bamusavye abanywanyi biyo. Nimba muri album hari yakoranye na Blina no kuvuga rero n'abashino byo namaze gukorana hanyuma kubera dukorera kuri plan cyangwa kuri plan nka Wiz Nation n'abandi bazoshikirwa bivaye n'igihe mugabo umuntu aca atangaza ko kandi muri Wiz Nation no byinshi bikunda kuba surprise nta bintu byo kuvuga ngo bimeze uko nuko bihaye abantu bashaka kubona ko umesiko canke ukabura bononye mu mitima bikaca bituma banaguheba kutari umuseri. Kuvuga rero n'abandi bazokorana kuko uramaze kubona ko mutari mu bantu ba mbere akunda gushira ku mbuga zibakoresha abandi baririmbye mu kubashigikira bisigura ko ntagwa gusa ni plan turindi igihe kigere hama bije mu nzira. MT number 1 na Sadbi barasoha indirimbo bise My Own One. Byaravuzwe yuko MT number 1 yoba yahaye 5 million Sadbi, mbega biriya bintu byo bari Branda byaravuzwe ivugwa nabandi ivyo ntavyo nzi. MT number 1 yabitangaje Sadbi ntaho yabitangaje gusa ikintu cyo nakubwira no munsi dufate bituvuge nk'abandi mugasivyo amuhaye nk'imiliyoni 10 akarorero ni business umuntu arimo kana aba businessman bategezwa kuvugana nka business kuko dukoranye iki wewe nko tugukoranye iki nuko mbanzi ko nzakuronka kwijya nyungu hama nanje nemeye kugikora cyangwa wemeye ko dukorana no kuzi ko ari ikintu nza kunguka bisigura rero ivyo ni ibintu nk'aba businessman bavugana ubwabo hama abantu nabo bashaka kuvuga ivyo biyumviye bivanye n'agaciro bahaye umuntu canke bahaye igikorwa casohotse. Nico gituma amajambo nkaho yavuzwe kandi kuyavuga ni sawa ndumva ko nta gihombo kubera ko basero ibi barimo canke bahaye agaciro ikintu cabaye. Ariko ukuri kwa manager wa MT number 1 niko twari dukeneye nimba ayo majambo yaravuzwe manager afise ukuri dukeneye kumenya ukuri yuko Sadbi yo yarahawe ayo mahera canke sinzi. Sadbi ni bakoranye na MT kubuntu ico cyo jukuye mu mutwe kuko ni business gusa kuvuga ngo hatanzwe igitigiri kingana uko iryo ni banga ry'akazi ananye hari ibintu we niyo mu cameraman wawe shobora kubabaza abantu bibaza ugasanga nivyo canke sivyo ndashobora kutubwira kwera ko muziko ari banga ry'akazi byo tuma na environnement turimo vyica akazi kanyu no kuvuga rero sishobora kuvuga igitigiri umugabo nka businessman yaramuhaye ikintu kimukwiriye nabamva ko ari satisfait yuzurijwe hanyuma barakorana ikintu nka only one umusanga haje ikintu nka one day yacu catumye kwanza tuba turi ngaha nini no kuvuga ko iyo twakoze ibintu abantu bakabidusaba baryohewe turabibaha no mu buryo biranjaho nico gituma tubasaba kushigikira mu buryo kubigeza kure kugira nyene kwa kundi twabitangiye nabo batwereke ko byabashimishije. Murasoha indirimbo One Day MT number 1 na Sadbi iyo ndirimbo iragiye habona mbega ugerageje kuraba feedback mu bafana feedback mu bantu bose yoba yarashikira iyo ndirimbo mbega indirimbo ubona iri kuronka promotion kuyi abafana bo bayitabiriye gute? Igikorwa ciza minsi yose cyo nyene kirivugiriza induru bijya rero abantu baguma basunika n'abari vyiza niko no vyita gusa bashaka kugira abantu bibamenyere byinjire mu mitwe yabo biyumve ko ari vyiza mugabo kije minsi yose ari ciza nabwo navyarindi byose kica kibifunyika bashobora kuraba nk'indirimbo zasohotse mu mwingi minsi nyene ya Valentine Day uravya aho ziri naho ya MT number 1 One Day na Sadbi urabona ko harimo gatandukaniro kanini rero feedback ni nziza cyane kandi ngose tuvisit urubuga rwa MT number 1 channel yo ya YouTube tubibona avyingena abantu bagwakiye bavyakiye uravye muri Facebook yo MT number 1 urabona ko bavyakiye neza feedback ni nziza cyane mugabo
ntituvuze ngo bace bageza ngaho oya nubwo Imana muri abantu b'umutima kandi bitanga ataco mwahawe ntimugize ngaho burya bufasha nibwo butuma MT Number 1 azana ibintu byiza nka bijya uko mu buduza nikazozana ibindi byiza gusumba hajya rero twazageneye support nyinshi no munsi nyene canke ejo bivanye naho muzobona ikiganiro cimwa musimbireyo mugwe mupushinga ya nkuko wabivuze byatanguye bivugwa ko ari EP ariko ubu birageze muri album mbega iyo album ya MT Number 1 yoba yitwa gute ikindi naco iyo album yoba irimo indirimbo zingahe album yitwa Self Made hamwe indirimbo 11 uvuga tuze self made ku bantu batacumva ni kwiyubaka wewe nyene ubwawe ukavuga uti je nariyubatse ibi byose narabigwaniye nariyubatse uvuga ko byerekana ingene MT yiyubatse no ni kwishimira icuri ukavuga uti jewe nka MT Number 1 canke we nka Dronisi nariyubatse ifungo nabibwira abantu babimenye mugare abantu ashobora kwifata nko kwiyemera bivanye nuko sinzi ko ari ingorane zo mu mitima no mu mitwe biba barahuye nazo nishatse gusigura tukaba tumaze kwahiza mu indirimbo zishika 3 rero mukomeze mudushigikira munitege byinshi mugabo ndashaka cyane kubera ko mwasavye kado twarayibahaye one day iri hajya nyine mwashaka kwiba musimbire yo mugwe muraba muha nabandi kaka yakado kaka nganuke mwasaba mugaye nabandi bashigire kaganuke barire kuko ingoma zirakumvye mubahe bashiraryohe ya nabandi mugende mugire partage mugire n'ama commentaire kugira ngo abone yuko cakinwa kironse mucifuza mbega tugiye kubona yuko indirimbo ziri muri iyo album zose zizoza zirasohoka imwe imwe canke hazogera igihe asohora indirimbo icari imwe tuzironkerera imwe bo kubera ko ari ubu tugeze mu bawo muzikoragurishwa nuko twazi ku ma platform yose mugabo ntiziraja ku mugaragaro mugabo vuba muzobimenya aho zizogera ku mugaragaro mukurindira rero ko tuyibamenyesha turabaje ngo manisabira kandi ikintu cyambere kwanza navyibagira ibintu byuko mwebwe ama TV mushobora gufata umuntu mwakoranye mu kuvugana igikorwa ntimugisha muri description murabe ko yiri muze muraraba kugira n'abantu baravye ku TV wanyu bariko bara muri description bashira bakaringi kwico kintu twariko turavugana ko bace bakira muze kuvyibuka ndavyisabiye apana kuri je nyene no kubandi nabandi bakurikirana nda TV bagenzi banyu naza ko twabwiye twavuze muri benshi bikumva bene byo kuri YouTube naho nizaje ku ma platforms agurisha umuziki tuzatore kuri imwe mugabo ku bantu bari mu bihugu twavuga ko bimaze gutera imbere mu by'umuziki bazoza barazibona usanga mu bihugu byacu bitango ntibiratera imbere tutazibona mugabo zizogira nk'icari imwe mugabo tuzoronka access nk'abantu ncara muri ivyo bihugu dushize kwimwe ya tubashimire nibaza ko bimwe muri byinshi twari twifuza kumenya twoba twabimenye twongera tubashimira tubasaba n'ikindi gihe twabakeneye kugira ngo tumenye amakuru ya MT Number 1 MT Number 1 ari mu gihugu ca Amerika biragoye ingene twaza turamushikira ariko twarahezagiwe twararonse umwe mu bamuserukira twaza turabaza bimwe mu bibazo tuba twifuza kumubaza nizera yuko n'ikindi gihe twagukeneye uzotworohera nkuko utigeze utugora Nibaza ko negezwa kora kubera nico njejwe dukorane neza kandi tworoherezaniriza kugira duteza imbere sishobora kugenda nashimiye ndaha TV cyane kukigoro mwakoze kumamagara kugira dushikane kure igikorwa one day cyakoze na MT Number 1 ayikorana n'umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi Satbi abafana ba Satbi maze ndabatumiye mugende hariya kugira ngo mubikora kugira mu gangster wanyu muze no kwa MT Number 1 mu bikore kuko ndazi twese turi bamwe nico gituma turiko turakorana ni bwa bumwe ni wa mutima w'urukundo muze ndashobora gushimira timu yanje ya Wiz Gang aho muri yose respect muri abantu mu nyubaka mu vyiyumviro bituma nanje nshika nkavuga ibiruku ndashobora gushimira n'abandi bantu bitwa fasha nabo barafashije mwakora cyane murana mfasha gushika kure nka ni timu yanje ya MT Number 1 n'abantu baba Wiz Nation bose aho bari batari muri groupe canke tutarabona namaso kuyanje canke tutarahura mukomeze mushigikira kubera ko duhujwe no gushigikira tuzohava tumenyana Jabrace merci sana
ya turabashimiye bakunzi ba Ndaha TV nkuko nabibabwiye ndi wa musore wa muhungu wanyu yifuza kugira ngo umuziki ndundi ushike imbere nta bintu byinshi shoboye ariko ivyo nshoboye byose nzoza ndabikora nkuko mwabintumye uyu munsi nari nabazaniye manager wa MT number 1 kugira ngo atubwire byinshi mu bijanye n'indirimbo yabo One Day na album yabo bagiye gusohora nizera yuko mugenda ngaho onya muri commentaire mwandike bimwe mwifuza yuko tuzobakorera tuzobishira mu ngiro nkuko mwabidusavye turabashimiye.